ubwa mbere bwobwo twarabonye ingorane z'igwirirana ry'abantu. Igwirirana ry'abantu rirafise ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igihugu. Murazi yuko dukeneye yuko turonka abarundi bose b'abahinga bize. Igihe hari igwirirana ry'abantu, amashure acaba make, ntibakwigwe, za ntebe zikaba nkeyi, ibitabo bikaba bike, kuko abana baba ari benshi cyane. Igwirirana ry'abantu kandi rirafise ingaruka no mu buzima busanzwe. Turavye nko mu bisagara, ibisagara bica vyaguka cyane, biriko biraguka ntibihuye n'integuro iba yarabayeho. Nk'ubu turazi yuko ibisagara binini Bujumbura, Gitega, Ngozi, turabona yuko hazi ikibazo kijanye n'amazi, kubera ibisagara vyabaye binini, amazi yari yateguriwe hatoyi. Ubu rero twita ku rutare kugira ngo tujane n'ibihe, turondera ayo mazi menshi kugira ngo abenegihugu baronke. Nico gituma rero igisata c'amazi naco tigera cicara, ariko murumva ko ari ingorane rijanye n'igwirirana, kwaguka kw'ibisagara, si ubugaba bwabijejwe, ahubwo iryo gwirirana riratuma bizana ingaruka, natwe tugaca dutangura gukora. Muga murumva yuko umurindi wo kugwira kw'abantu ni munini, kugira rero tujane n'uwo murindi biragorana cyane. Nico gituma tugomba duhimiriza yuko tugabanya imvyaro, tuvyare ab'igihugu gishoboye kwitwararika, gishoboye kurera.